Bizos twashaka kubabaza mwotubwira relation iri hagati yanyu n'umwigeme Shilo mu majambo make. Shilo numu exe twavanye 2015 kubera adashobotse yari umwana afise byose bikundwa n'abahungu yarafise behind nk'igitegwa bitumwungu gafite amapoliti nk'inyanya z'ikizungu naho yari mwiza nivyanse ko ndamutoka kubera amafilme yankinira buri mwanya mutama afata ibintu afise imvino mu mazuru ngo n'umwana wo mu muryango bari kumwe simvuza induru arabizi neza cyane ko nsohokana na Beninye kandi arabazi ko mangiyaje ari mu kwezi k'umunane ariko aguma dekona sherwanje akabibona tukama turashwana ngejo habuze gato yagomba menikane kubera bonye message ya Shilo muri phone Shilo zonkwegera ndamuhaye ukuboko aca nkwega kangwa munda nashobora kundekura namuri yikinuma kandi vyose akabikora abona sheri nyuma sherwanje kikawusha ariko tugeze imbere nkaza numva umugere kandi ngahanye n'imbere imyaka 2 yose namaze ntari okipe sinigeze mbona bip cyangwa ka message kabite ariko yapfuye kumva ko nsokana na Beninye acagaruka atazambaye ngo ashaka dusubirane umebane na Beninye ngo kandi tutavanye ngo ntazoduha gahengwe umuhete wanje Shilo anekiwazo jeno wanje akumaneranya ambeshera Shilo mbwira ni kukurikora ibukaje nawe twapebanye kera Mbeje cyane Shilo raba nonze naheze nataye cyane ibiro nako mbona atagira kugira shobore kunshakira kubera ari umu ex yarazi faiblesse zanje hari kunagira amaso ngakwa gutumurongo rafise ukuna mbonye aca hindura demarche kugira nyice mu mutwe dafise umutima ugumye umuravye wohemuka yo gusopa ubona bikanga kumubuza ukavuga yamaze kurenga sigaza kundaba yambaye mini jipe atasoni cyangwa ubwoba kicara tambikije nk'abajyabotsi ibigori Shilo ni atari nanguye kumva wapi birashika ndumuntu gashobora kumva ukuntu cantora Bibiliya buke nkisomera nongera nsaba Imana kuce kombe condengana nabagace maramara gasohoka ariko ntuka sinkomeye ndikimuga byari naho nza mbona jena sheri vyaryoshe ma blague na mwise Shilo acaraseruka atangura kubomoka gugurira amatu umwana urekane n'iryo rofa n'amatu nk'imbeba sheri kubera ishavu acagwa asararaba tumujana kwa muganga tumujana kwa muganga umuhete wanje Shilo anekiwazo jeno wanje akumaneranya ambeshera Shilo mbwira ni kukurikora ibukaje nawe twapebanye kera turi kumwe jena Shilo aryohewe cyane aguma nyereka menyo aziko sheri yapfuye ari wazoca afata numero nkamubera umugabo Shilo yaratwenga nanje nkaba nashishwe ndira nasohora ijwi nkaguma nasamye nkakubya kwimbwa isara fashe Beninye ku mutima nkubumengo nutera ngaca nkoma induru Imana tabara shoferi ngakwega amatwi ndamubaza ko adashika dushitse kwa muganga aramupima sangara cyahema beri shari n'inzigo Shilo yaramufitiye ubwo nyene nawe nyene acagwa hasararaba yapfuye kurabuka ntaguriza convocation namugwaje hypertension nitavye kwa opeje sheri wanje amperekeje opeje aratwumviriza mazanyambika izera Shilo kubera ishavu acatera sheri kirato ubwo nyene opeje aca mushira mu gasho uca dutahaje na sheri Shilo asigaye mu gasho umuhete wanje Shilo ambeshera Shilo mbwira ni kukurikora ibukaje nawe twapebanye kera Shilo Caramel bro Kiago style music ndonye record aba ex ni mumenye ko biheze babiheze no one finished the business
Chris Alan Kiss, Brienne, Roxy. Yo. Bizos turabashimiye ku muco muduhaye kuri kino kibazo murakoze.